umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari na yanyu Umuhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya na makuru tuza kugaruka ku rubanza rurimwo Alain Guillaume Bunyoni ndetse n'abandi bafunzwe kubwa dosiye yiwe. Tugiye kugaruka kandi kuri Colonel Desire Uwamahoro nawe yafunzwe yagirizwa ko ari mu bari mu mugambi wa Alain Guillaume Bunyoni wo gutembagaza ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu nyene Cubahiro Varisito Ndayishimiye. Mu vyo yavuzemwo ibintu vyinshi cyane gushika naho yihakanye General Alain Guillaume Bunyoni yatanze umuco mwinshi cyane ku bikorwa n'iperereza kuko ngo nawe ari mu bigeze gukora ko ibikorwa nk'ivyo. Ni benshi cyane bafatwa n'urwego rw'iperereza bagasinyishwa ivyegeranyo bitandukanye bamaze gukubitwa ndetse no kuborezwa igufa. Ibi Desire Uwamahoro bwiwe yavyivugiye ndetse amena namwe mu mabanga urwego rw'iperereza rukoresha mu kwagiriza abantu amakosa baba batarakoze canke se ivyaha bataragizemwo n'uruhara kugira ngo bapfungwe. Nuze gucikanwa nayo rero fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko. Desire Uwamahoro ati narakubiswe naborejwe igufa mu iperereza kandi nasinyishijwe ivyegeranyo ku nguvu. Uyu nawe yinjiye mu kuri rwa rutonde rw'abansi b'igihugu. Aya majambo ababaje yavuzwe n'uyu wahorajejwe gutoteza abandi bose bavuga gutyo, abo atishe abagize ibimuga, abo atanyuruje ubuta kigaruka bavundiye mu mabohero. Y'amajambo yaraye avuzwe na Colonel Desire Uwamahoro imbere ya sentare Ntahinyuzwa yari ishashe mu ibohero rikuru rya Gitega. Desire Uwamahoro yagirijwe ko yafatanije na General Alain Guillaume Bunyoni mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa President Ndayishimiye. Parike yagiriza Desire Uwamahoro kari we yatumwe kurondera abarwanyi ko yakoze inama n'izindi ntwazangabo mu ntumbero yo kuzumvisha uwo mugambi wa Bunyoni. Desire Uwamahoro yagirijwe ko mu ntumbero y'uwo mugambi yari amaze kwakira amafaranga incuro zibiri hamwe y'amadolari 3600 ndetse n'ahandi amadolari 1000. Desire Uwamahoro mu kwisigura ni vyinshi yatangaje. Abajijwe ku vyiwe na General Alain Guillaume Bunyoni ubwiwe yivugiye ko General Bunyoni amufata nk'umuvyeyi kuva bakiri ku rugamba. Desire Uwamahoro yarahakanye ivyo vyose yagirijwe n'icariho c'umushikiriza amanza kizigenzo wa Republika. Nkuko twabigarutse ko makuru yacu yaheze, Desire Uwamahoro yavuze ko amadolari 3600 arayo Bunyoni yamugabiye kubera ingorane Uwamahoro yari afise muhira. Ni mu gihe amadolari 16,000 nayo yavuze ko arayo yamuguranye kugira ashobore kuriha ishure ry'umwana wiwe yiga muri Amerika. Desire Uwamahoro akaba yaravuze ko Bunyoni yama amufasha kuva kera bakiri ku rugamba, yemeza ko ameze nk'umuvyeyi wiwe. Kuvyo yagirijwe ko yagiye kurondera abarwanyi, Colonel Desire Uwamahoro yabajije ingene yagiye kurondera abandi barwanyi ntiyahera kuba yatwara muri brigade antimeti. Yibukije ko bose bazi ingene yatanguje iki kigo kijejwe kugwanya imigumuko kandi ko bazi urugamba iyo kambi yiwe yakoze mu mwaka wa 2015 n'imyaka yakurikiye. Rero Colonel Desire Uwamahoro yaciye abaza impamvu yoba yaragiye kurondera abandi agasimba abo wenyene yiteguriye kuva mu mwaka wa 2015. Colonel Desire Uwamahoro yongeye ko ivyo gutembagaza ubutegetsi bitoshoboka atayandi makambi abigiyemwo. Ati jewe mwikambi ijejwe kugwanya imigumuko naga abapolisi barenga gato 300. Ati none abo bofata iradiyo, bofata ikirimba c'umukuru w'igihugu, bofata ibindi bibanza bihambaye vy'igihugu. Uko niko yabajije umushikiriza amanza. Kuvyo yagirijwe ko hari intwazangabo yakoresheje inama ashaka kuzumvisha umugambi wa Bunyoni, Colonel Desire Uwamahoro yavuze ko we n'abagenzi we bariko barashinga farumasi yo kuranguza imiti. Yavuze kandi ko muri uwo mugambi yari kumwe n'izindi ntwazangabo bagenzi we be n'abasivile mu ntumbero yo kurondera ibizosigara biratunga abana babo. Ku kibazo kijanye
Samuel Destino Bamfumukeko. Desire Amahoro yagize ati ni gute nari gushaka gutembagaza ubutegetsi nkaja kurondera umuntu atagira ingabo na zikeyi agaba. Colonel Desire Uwamahoro yarabajijwe ku vyegeranyo we nyene yasinye yemeza uwo mugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Desire Uwamahoro yavuze ko yafatiwe ku kazi aho yari arongoye hirya harya bita kwa Ndadaye. Ageze mu iperereza rero ngo niho yamenye ivyagirizwa vyose. Desire Uwamahoro avuga ko yakubiswe bikomeye araborezwa igufa kugeza yemeye gusinya ivyegeranyo vy'ububeshi. Abajijwe ku butumwa yagiye arandika, Desire Uwamahoro yavuze ko ivyo vyose ari ububeshi nawe nyene nka General Bunyoni yibukije ko mu iperereza bari barabigishije kubeshera abantu bakabemeza ubutumwa batigeze bandika mu matelefone yabo. Desire Uwamahoro yemeza ko ubwo butumwa bwose yagirizwa ari iperereza ryabwanditse kugira ngo rimwambike ibara. Sentare imaze kumviriza Desire Uwamahoro yaciye ishinga ko urubanza ruza kubandanya. Ivyavuzwe mu ntahe y'icese nayo ya Desire Uwamahoro tukaza kubibasangiza. Kuboreza igufa upfunzwe ntawe bitoshikira. Desire Uwamahoro asanzwe yaraciriwe gupfungwa kubera amabi yo kuboreza igufa yakorewe abanywanyi ba FNL muri komine Rutegama mu ntara mu myaka y'ibihumbi 2007. Desire Uwamahoro kandi ntiyigeze apfungwa naho sentare yamuhaye ico gihano. Uyu kandi yarakoze ayandi mabi menshi harimo kuboreza igufa batavuga rumwe n'ubutegetsi mu ntumbero yo kubemeza ivyaha batakoze. Hakaba havuyemo icigwa nuko ikibi kitijana bakoreye amabi bikwiriye kwama bibuka ko ivyo nyene bagirira abandi nabo bishobora kuzobagaruka. Desire Uwamahoro kandi yaremeje ububeshi bukorwa n'iperereza ry'u Burundi mu kubeshera abantu ko banditse ubutumwa mu matelefone yabo kandi atari vyo. Aha Desire Uwamahoro haremeza ko nawe yize ubwo buhinga bwo kubeshera abantu. Uyu munsi ibinyoma yambitse abandi bimugarutse ko kwa kundi nyene birahambaye kandi ko yorya umutima amenya akavuga abo yabeshiye bagipfunze muri kino gihe. Burya ngo Imana igiraho imaniye nawe Imana ngo yomucira kabero hamwe yorenganura abo yikoreje intebe ishushe. Benshi rero bakagumya basaba ko urubanza rwa Bunyoni rwokorwa ku mugaragaro, abarundi bose bakamenyeshwa uko ruriko ruragenda. Uru rubanza rukaba ari igipimo benshi bavuga ko gikomeye cyane kuri Perezida Varisito Ndayishimiye, avuga ko ashaka guhindura urwego rw'ubutungane. Runo rubanza rw'umukeba wiwe ngo nirwo ruzerekana ingene Ndayishimiye atandukanye n'abandi bakuru b'igihugu b'u Burundi bamye bakoresha ubutungane mu guhonyora no kunumya abakeba babo. Ngo nihakora amategeko gusa kubahirizwa ibigenga urubanza rutanganye, Ndayishimiye ngo azoba atanze icizere ko hari impinduka ishoboka mu butungane bw'u Burundi. Ibi rero nivyo Colonel Desire Uwamahoro yagirijwe ko yari mu mugambi wo gufasha Guillaume Bunyoni gutembagaza ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu yisiguye avuga. Aho kandi ubwiwe yanahamije ko Hube na Guillaume Bunyoni bari bafitaniye imigenderanire idasanzwe. Mu yandi makuru kandi nk'uko hari intwazangabo z'igihugu ziri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, reka tubigaruke ko ibiziga birenga 15 vy'abasirikare b'u Burundi bapfiriye mu mirwano yabahuje na M23 vyaratahukanywe. Hakaba hari intahe y'uwatanze aya makuru. Ibi biziga vy'abasirikare b'u Burundi birenga 15 akaba ari zashikanywe kuri uyu wa mbere mu buruhukiro bwa gisirikare buri mu ikambi ya Dise Passive bakunze kwita Rwantamo, iri mu micungararo y'ikibuga c'indege ca Bujumbura. Ayo makuru kandi aremezwa n'umwe mu basirikare yatanze no makuru aho avuga kandi ko abasirikare bo mu butumwa bwa Tafok y'umunani nabo biteguriye kuja gufasha abandi bari mu ntara ya Kivu ya ruguru ngo bamaze iminsi bataboneka ku kazi. Ivyo benshi babona ko bari ugutinya kuja muri izo ntambara zihuza umuhari M23 ndetse n'igisirikare ca Kongo nabo bicuditse hamwe.
Inyuma y'intambara zikomeye zabaye kuri uyu w'Imana hagati ya M23 hamwe n'igisirikare cy'u Burundi gifadikanije n'icya Congo FARDC n'imirwi basanzwe bafadikanije, ibiziga by'abo basirikare b'u Burundi vyaratahukanywe kuri uyu wa mbere. Ibiziga birenga 15 vyarakiriwe mu buruhukiro bwa gisirikare buri mu ikambi DC Passive iri mu nkengera y'ikibuga c'indege ca Bujumbura hahoze inteko za ONU mu Burundi. Izo nazo zikaba arizo zasize amakonteneri akanyisha igisirikare cifashisha mu kubika ibiziga by'abasirikare baba basize ubuzima mu ntambara. Umwe mu basirikare batashimye ko tumuvuga izina akora muri iyo kambi ya DC Passive, ariko tutashimye ko tumuvuga umwidondoro wiwe kumva z'umutekano wiwe, yagize ati: ku munsi wa mbere niho twabona hazanwa ibiziga by'abagenzi bacu vyoba biri hagati ya 15 ndetse na 20 bije bivanwa mu ntara ya Kivu ya ruguru aho bariko bararwana n'umuhari M23. Ibyo biziga vyose bikaba vyaraciye bishirwa mu makontenere akora nka morgue. Twarabwiwe kandi ko hoba hari ibindi biziga vyoba bitaratorwa mu mashamba y'Imasisi yabereyemwo imirwano kuwa Mungu. Eka twaramenye ko hari abasirikare bacu bagera kuri 37 bafashwe miri na M23. Gushika n'ubu ntituzi ko abategetsi bo hejuru mu gisoda bazobagomboza canke babahebereyo, kubera kandi ko amakuru ari kava mu mirwano ibahuza n'umuhari M23 amenyesha ko bitoroshe ngo hari abasirikare barenga 100 bo muri bato y'umunani ya Tafoki bariko bategurwa kuja muri Kivu ya ruguru, bakaba batagitonda ku ipero rya gisirikare. Kubera amakuru tuguma dukura ku rugamba hariya muri Kivu ya ruguru adahumuriza, kandi batayo igiriye umunani yagira ije guhamvya abandi iwacu yoba isa n'iriko irakwepa kujanwayo kuko batagitonda ku ipero. Bamwe bavuga ko bakitswe n'amagara, abandi nabo bakavuga ko ababo bitavye Imana bagiye kubashingura no kugandara. Akaba ariko abandanya avuga mu itangazo wasoye kuri uyu wa mbere. Umuhari M23 ukaba wagiriza igisirikare cy'u Burundi kurenga ku masezerano mu gusubiza mu minwe y'igisirikare ca Congo n'imihari bacuditse uturere bari basigiwe n'uwo muhari mu ntumbero yo gushira mu ngiro izari zasabwe n'abakuru b'ibihugu bakarere ka Afrika y'ubuseruko EAC. Ivyo ngo rero bikaba biri mu vyatumye bamwe mu banyagihugu baba mw'ivyo bice, bamwe ngo bicwa, abandi bagaturirirwa amazu. M23 ivuga ko yaciye ifata ingingo yo gutabara abo banyagihugu no gusubiza inyuma ibitero wariko urakorwa ko. Rero akaba ariyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Vyonda subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo utojucikamwo nayo dushikiriza. Usangize kandi no makuru bagenza aho baba ari hose kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigeze ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire.